akamo k'abanyagihugu karaye gacishijwe kuri radiyo Haguruka aho bidogera abategetsi ko gukingira abanyagihugu canke ngo bahoze imiryango iriko iraburira ababo mu bitero vyirirwa birakorwa ko kandi abo bategetsi bivugira ko ari intambara yo ku mbuga ngurukanabumenyi WhatsApp. Uyu munsi abo bategetsi bavuye mu gacerere. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere n'umutekano bati turateye ivyatsi twivuye inyuma ubwo bubisha bw'iterabwoba butagira izina. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni nawe ati tuzofasha kurihira amahera yo kwivuza abo bagize ibyago no gushigikira abagizwe ntaho nikora n'ivyo bitero. Ababikoze nabo ngo bariko bararondegwa. Inkuru twateguriwe na Arakaza Jean Baptiste. Bari baraye bashikirije imyidogo yabo babicishije hano kuri radiyo Haguruka bavuga yuko abategetsi b'u Burundi ko hakukingira abanyagihugu canke ngo bahoze imiryango iriko iraburira ababo mu bitero vyirirwa birakogwa, ko abo bategetsi bivugira ko ari intambara yo ku rubuga ngurukana bumenyi WhatsApp. Ntawuzi ko bishobora kuba vyavuye kuri ako kamo k'abanyagihugu, ariko ico bikoze abategetsi bavuye mu gacerere. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano burongowe na Gervain Ndirakobuca bataziranda kugarika bati turateye ivyatsi ububisha butagira izina bwaraye witanye ubuzima bw'abantu babiri, abandi bagakomereka bivuye ku bisasu ntezwa ntoki vyatewe mu gisagara ca Bujumbura, hakaba hari hagati y'isaha imwe y'ijoro. Muri ubwo bushikiranganje nyene bakabandanya bamenyesha ko bahojeje imiryango y'ababuze, mbere bakipfuriza abakomeretse gukira n'ingoga. Ngo nayo amatohoza akaba ariko arakogwa kugira ngo abo babisha baraye bihaye inkumbi bateshwe burundu ico kibi kibishe, nk'uko biri mu itangazo ryasohowe n'ubwo bushikiranganje. Ni mu gihe Alain Guillaume Bunyoni nawe umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi nawe yamenyesheje ko babiri bapfuye, abandi bagera ku104 nabo bakomerekeye mu bitero, avuga ko vyaraye bikozwe. Kubw'uwo mushikiranganje wa mbere yemeza ko leta izofasha kurihira amahera yo kwivuza abo bagize ivyago no gushigikira abagizwe ntaho nikora n'ivyo bitero, ngo nayo ababikoze bakaba bariko bararondegwa. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni akaba yabivuze igihe yarahejeje gusuhuza abaraye bakomerekejwe n'ivyo bitero ku bitaro vya Prince Jean Charles hano i Bujumbura. Kubw'abanyagihugu baganiriye na radiyo Haguruka barashima iyo nyifato ya leta y'u Burundi yo kugarukira kuri abo baraye bagize ivyago, ariko bakongera bakanegura iyo nyifato ya leta y'u Burundi yo kuguma yirengagiza ikibazo biboneka ko kitoroshe mu kuguma yivugira ko mu Burundi amahoro ari rya nawe yamara umutekano udasiba guhungabana. Abo banyagihugu bagasaba leta y'u Burundi gutunganya vuba bwango inzira yo kwicarika imigwi y'abarundi bose baganire ibibazo biri mu gihugu mu ntumbero yo kurondera gutorera inyishu ibibazo bimaze imisi biri mu Burundi hadasizwe inyuma n'ico kibazo c'umutekano. Abanyagihugu bo muri zone ya Rukaramu, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura babandanya guterwa ubwoba n'ibikorwa vya gisirikare vyo gusaka no guhagarika abantu biguma bikorerwa muri iyo zone. Bakavuga ko kuri uyu munsi n'abanyeshure basubijwe inyuma bakabuzwa kuja kwiga. Ivyo bikaba biriko biraba inyuma yaho abagwanyi b'umuhari Nede Tabara batereye amabombe ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ariko rero abo banyagihugu baragwa bakagaruka bati naho natwebwe dufise ubwoba, ati turabona ko n'abo basirikare nabo nyene bafise ubwoba. Abo banyagihugu bagasaba leta kubwira abajejwe umutekano n'igisirikare ko mu gukora ibikorwa vyabo batoca bahagarika n'iyindi mirimo y'abanyagihugu kuko batunzwe n'udukorwa bakora. Inkuru twateguriwe na Mahoro Pasi.
Inyuma yaho abagwanyi b'umuharire detabara batereye amabombe ku kibuga c'indege ca Bujumbura, abanyagihugu bo muri zone Rukaramu bamenyesha ko atagahengwe bararonka, bakaba bamenyesha ko batewe ubwoba n'ibikorwa vya gisirikare vyo gusaka no guhagarika abantu biguma bikoregwa muri iyo zone. Bakavuga ko kuri uwo munsi n'abanyeshure basubijwe inyuma bakabuzwa kuja kwiga. Dukurikire uyu munyagihugu arabitwiganira, tukaba twamuhinduye amajwi kumvo z'umutekano wiwe. Abanyagihugu bo muri zone ya Rukaramu cyane cyane kuri uyu mutumba wa Kigwati ya mbere na Kigwati ya kabiri kuri site BP hamwe n'agacimbiri kagaragara. Iyo kagaragara rero iri ahantu ku mahwane ya Mpanda na Rusizi. Ubusanzwe arubwo bw'iki cyane kubera ko uyu munsi nta muntu yaramutse ava mu rugo kubera ko igisirikare cyabaye cyinshi cyane kiza gusaka ata muntu n'umwe yavuye mu rugo iwe ngo agende gukora, n'abanyeshuri babazibiye basubira inyuma. Ivyo biruko kubera ko habonetse umugwi munini w'abantu benshi cyane aho batera amabombe mw'ijoro ryo kuwa gatandatu batera amabombe ku kibuga c'indege. Rero ubu abasirikare bakibasohora ingingo ko ata muntu n'umwe adasubira kuzinduka ngo ariko agenda kare igihe cy'isaha 10 n'ubuca kirabujijwe. Bose bategerezwa kuzohaguruka bizeri ya gatondo. Kubw'abo abanyagihugu baragwa bakagaruka bati naho natwebwe dufise ubwoba, ati turabona ko nabo basirikare nabo nyene bafise ubwoba. Yamara bakongera bakibaza igituma batewe mu gihe abasirikare buzuye ku nkengera z'ikibuga c'indege, eka mbere ngo mu bibanza vyegereye ikibuga c'indege ngo hari n'ibigwanisho vya rutura bihabarizwa. Bakibaza ko bashobora kuba nabo nyene batinya guhangana nabo bagwanyi. Twongere dukwikire uyu munyagihugu arabitwiganira. Abanyagihugu nabo bafite ubwoba, turabona yuko n'igisirikare c'Uburundi nacyo nyene gifite ubwoba cyane kuko hari ibyo bicura vyinshi. Ariko rero kandi tubasha twongeragira amakenga ntivyumvikana ingene Rukoko uko ruguruye abasirikare hama ukaca wumva ko abantu b'abagwanyi baje bagashyira inkoho munsi y'ikibuga c'indege hanyuma mu mirima y'imiceri muri bloke y'umunani hama bagatera amabombe mu kibuga c'indege kandi imbere yaho hantu hari inkoho yitwa Zero. Ibintu rero biteye amakenga cyane uko biri kose nabo nyene abasirikare biraboneka yuko ari ikintu basanzwe babazi. Babiza rero ibyo bariko barabikora uko ari umukino bariko barakina twebwe abanyagihugu bakatureka tukabandanya tuja kurondera ivyo dushobora guheza imiryango kuko biragoye kuko mwa kino gihe tuzoba turi mu bukene budasanzwe. Abo banyagihugu baranagaruka no ku mishamirano yabaye hagati y'imbonerakure, aho bavuga ko hari n'imbonerakure yatemwe ku kuboko ngo bari mu mpari zo kuja kurondera no kuraba abariko baratera ayo mabombe. Navyo nyene bikaba vyavuzwe n'uwo munyagihugu nyene. Muri iryo joro nyene amabombe aterwa haciye haba n'imishamirano kw'ibarabara rya 14 muri Kigwati ya kabiri ugenda ahantu kw'isoko hagati y'imbonerakure n'abasirikare ku buryo bamwe bavuga bati tugende kuraba ivyo bintu biturikira abasirikare nabo bagaca banga. Hariho n'imbonerakure imwe rero yahavuye inakomeretswa kubera ko yaciye imishamirano myinshi cyane kandi ivyo byose biruko uko mu gihe abasirikare bari bamaze kushwara idigi bazibiye, ariko mugabo ivyo bakoze byose byabaye ivyo gusa nta cabuje ku mabombe aturika. Rero twe biraduteye ubwoba cyane kandi nako nyene n'abasirikare birabateye ubwoba kuko kuva kuri uwo munsi wa gatandatu gushika n'uno munsi igisirikare ni cyinshi kandi awongereje cyane. Abo banyagihugu bakaba bamenyesha ko basaba leta y'u Burundi kuvangura ibintu ngo igisirikare gikora akazi kaco n'igipolisi bigende gutyo, ngo nayo imbonerakure zibuzwe burundu kubandanya zivanga mu bikorwa bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu, ngo nivyabandanya gutyo n'urundi rwaruka rushobora kuzohaguruka nago nyene rukarondera gukora ibikorwa nka bene ivyo maze mu Burundi bice biyangara. Umuntu yarishwe ku musozi Gasekanya komine Gitaramuka intara ya Karuzi mw'ijoro ryo kuri uyu w'Imana. Abamwishe bakaba bataramenyekana. Umuryango wiwe ukaba usaba leta kubatohoreza abishe umuntu wabo. Abanyagihugu bo ngaho mu Karuzi bakaba bavuga ko barambiwe n'ubwicanyi bukorwa kuva leta ya CNDD-FDD ija ku butegetsi. Inkuru na Igete Inamahoro. Uyo yishwe ngo ari ku mazina ya Inamoya Bernard, akaba yiciwe ku hafi y'urubyiwe ariko ababikoze bakaba batashoboye kumenyekana. Nkuko amakuru ava ngaho ku musozi wa Gasekanya, ngo Bernard yaratashe mu rugiwe, ashitse hafi y'urubyiwe ngo haca haza umuntu aramurasa na pistole, ubwo nyine ngo acaracikana. Uwamwishe amaze kubona apfuye ngo yaciye anyagwa nayo yameze, rero ngo bakaba batashoboye kumenya uwamwishe.
nk'uko babandanije babivuga ngo ashobora kuba yazize amatati y'amatongo. Twagerageje kurondera musitanteri wa komine Gitaramuka ngo tumubaze ico abizi ko ariko twamukenye. Umuryango wiwe ukaba usaba leta kugira amatohoza ngo bamenye ico umuntu wabo yazize n'abamwishe bamenyekane. Abanyagihugu bo muri komine Gitaramuka bavuganye na Radio Haguruka bakaba bavuga ko ngo barambiwe n'ubwicanyi bubandanya bukorwa kuva leta ya CNDD-FDD ija ku butegetsi, bagasaba leta guhaguruka igakora ivyo yemereye abanyagihugu. Mu ntara ya Bujumbura muri komine Mukike hari umunyagihugu azwi ku mazina ya Jean-Marie Vianney Badogomba yanyurujwe kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 19 Nyakanga uno mwaka akuwe mu modoka yiwe baca bamworiza iyindi modokari yo mu bwoko bwa kamyonete Toyota ifise imarati IA 1566 yanyurujwe n'abantu bataramenyekana aho bivugwa ko ari abakozi b'urwego rw'iperereza rugisibije muri kino gihe. Abajyango inshuti n'abagenzi bararondeye barabura, ubu basaba leta ya CNDD-FDD ko yobereka uwabo akongera akarekurwa ngo kuko ataco yagerezwa. Nayo abakurikirana ivya leta ya CNDD-FDD basaba abarundi guhaguruka bakiyamiriza iyi leta ya CNDD-FDD ibica uko yishakiye. Inkuru na Eric Kwizera. Uwo yanyurujwe n'abantu bataramenyekana azwi ku mazina ya Jean-Marie Vianney Badogomba avuga ku mutumba wa Kanyunya muri zone Rukina ya komine Mukike mu ntara ya Bujumbura. Asanzwe aba mu Kanyosha mu banuko bw'isagara ca Bujumbura. Jean-Marie Vianney Badogomba afise imyaka 41 yubakanye n'umugore umwe akaba ari umuvyeyi w'abana batatu. Kuri wa 19 Nyakanga yari yatemberanye n'umugenzi wiwe aheruka gusohoka ibohero rikuru rya Mpimba, bariko barasangira agacupa mu kirabo kimwe kiri muri quartier Rohero. Inyuma isaha 12 z'umugoroba niho Jean-Marie Vianney Badogomba yavana n'uwo mugenzi wiwe avuga ko hari uwo bagiye kubonana mu Bwiza. Iyo yagiye ntiyahashitse. Mu gihe ari mwibarabara bita Avenue de l'Université niho haza imodoka mu bwoko bwa camionette Toyota double cabine igonga iyo Jean-Marie Vianney yariko aragenderamwo voiture Toyota Probox yera ifise imparati A 1566. Agize arasohoka kuraba uwumugonze ako kanya Jean-Marie Vianney yaciye yurizwa imodoka mu bwoko bwa camionette iramujana. Abaryango biwe bararondeye mu busho butandukanye bw'isagara ca Bujumbura barabura, ariko ngo icabatangaje bageze mu gipolisi kijejwe amabarabara PCR basanze imodoka yiwe ari hiri. Babajije ingene iyo modoka yahashitse, umupolisi yabishuye ko bahamagawe mu ijoro n'abapolisi bo mu Bwiza babasaba ko boza gutora imodoka ihagaze hagati mu barabara kuri Avenue de l'Université. Abaryango biwe inshuti n'abagenzi basaba CNDD-FDD kwerekana uwabo akongera akarekurwa ngo bataco yagirizwa. Nayo abakurikirana ivya CNDD-FDD basaba abarundi guhaguruka bakiyamiriza leta ya Gitega ibicuko yishakiye. Tumira mate duheze tubandanye inyuma y'akanya gato. Hewe Radio Haguruka bamenyeshe bongere bamenyere kijambo haguruka rihamagarira umurundi wese cyari cyose ahamba hose kwikangura atari kwikanga, agahaguruka rugaba atari kugambana, akabaza atakubabaza abamukuriye mu butegetsi bw'igihugu cy'uko bimeze mu bisata bitandukanye byose bigize igihugu cyacu, ukabishakisha atagushamirana ukabishyira ku mugaragaro atakurondera amaronko. Ubona ko gutinya igitsure canke kugenderamo kwa k'umuntu n'umwe wabigize indahiro idahinduka mu kazi kawe ka misi yose. Reka ndabasaba atakubasamaza mu nkundire so kubagundira mu makanya mpamagara abarundi n'abarundi kazi to twibagiye ugwaruka. Ubona kare bwo Burundi bwejo nimuze twese tujye hamwe ataguhangana, tuvavana atakwivanga n'ingeso yo kwihora, ahubwo duhoberane nayo kwifata ku munwa ibara riguye cyane guhengereza abaduhekura batwamura ibyo twabiriye akuya tubigira umugani, maze duhaguruka atakwihangana duhangane n'ibisuma. Nimuze kandi twibariza atari kubaririkiriza abategetsi bacu, kanatsinda umukuru kizira kumutuka nayo kumubaza no kumusobanuza akakubakiye, ivyo biremewe nta kosa. Akamere no kwanki ibi bitari bike kandi bitagira izina badukoreye navyo nta kosa kandi nta nitege kuba warenze.
radiyo haguruka ewe radiyo haguruka komera ku muheto yabuza bihenda mu kuduhekura maze ubandanye ushira habona atagushishitira abadushibagura utube hafi turinde guhangayika mu guhangana n'ibiduhanze nayo ivyahora ari amabanga tubibangira ingata ibidashobora kuvugwa n'umuntu n'umwe tukwifashishe mu kubishyira ku mugaragaro atagushidikanya maze uturinde amaganya ewe radiyo haguruka uracara uwa mbere. Haravugwa abigisha bo mu ntara ya Makamba muri komine ya Nyanzarake bariko batotezwa n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ku mutumba Ruvumera afatikanije na bamwe mu ndongozi akaba ashaka kwirukana abigisha bose batavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD muri ako gace. Abo bigisha barasaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko yofata kumwe abigisha canke nimba atabishoboye atanga imihoho abise ababishoboye. Idonido na Alice Mukeshimana. Abo bigisha bariko batega ubwoba nabo kw'ishure shingiro rya Ruvumera mu buyobozi bw'indero muri komine ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu manuko bw'igihugu c'u Burundi bakaba bavuga ko batotezwa n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD kuri uwo mutumba ngo ivyo akaba bikora afadikanyije na bamwe mu ndongozi mu gushaka kwirukana abigisha bose batavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD muri ako gace. Nk'uko amakuru radiyo yanyu haguruka yagerageje kumenya avuga ko abo bigisha bazira kuba atari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD no kuba atari imvukira y'iyo zone. Ni mu gihe imvukira y'iyo zone bamwe mu bari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD batashimye ko tubavuga amazina ugutinya umutekano wabo bakaba batubwiye ko agashavu kariko karabasya ngo kuko bashaka ko abo bigisha basubirizwa n'abanywanyi babo kandi bimvukira b'iyo zone. Abo bigisha batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD babandanya bavuga ko umutekano wabo utameze neza. Ni mu gihe hari umwigisha yaramaze iminsi afungiwe mu gasho k'igipolisi hanyuma ararekugwa hari kuri uyu wa gatandatu w'indwi twaraye turangije. Mbere iryo fungwa ry'uwo mwarimu bikaba byaratumye ubuyobozi bw'indero muri iyo komine buja guhumuriza abo bigisha, ariko nabo bamubwira ko atacashoboye kuguhagarika ibiko birakogwa n'abigisha bari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri iyo komine. Mwomenya ko iryo shure ryari rifise uburaro bw'abigisha. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD kuri uwo mutumba yarabwugaye kuva mu ntango z'uyu mwaka w'ishure waraye utanguye. Abo bigisha basaba ubushikiranganji bujejwe igisata c'indero mu gihugu ko bovira hasi ico kibazo cabo. Ikindi basaba ngo nuko abigisha bose bofatwa kumwe hatabaye kuraba ivy'imigambwe bavamwo canke kampinga yanje. Haravugwa ikibazo c'ubusumbasumbane mu gisata c'amagara y'abantu. Ico kibazo kibonekeza mu bakozi b'abaforoma bita abakontractuel aho bafashwe ugutandukanye kandi bose baba bafise impamyabushobozi zingana. Basaba umukuru w'igihugu ko mwitangwa ry'akazi ryimirije kuba mu gihugu cose mu gisata c'amagara y'abantu. Abo bakontractuel ko bo kwibukwa kuko bamaze igihe kinini bitanga bafise n'uburambe ku kazi. Bamwe mu banyagihugu bayaze n'uruganda rwacu bakavuga ko leta ya CNDD-FDD irangwa n'utunenge twinshi mu bisata byose by'igihugu ngo ni leta yamaze kubarambira. Inkuru twatohorejwe na Kingi Blaise Iranzi. Ico kibazo c'ubusumbasumbane ku mishahara mu gisata c'amagara y'abantu ngo si cavuba nkuko bivugwa n'abaforoma b'abakontractuel bakorera ku mavuriro atandukanye mu gihugu c'u Burundi. Nkuko babisigura ngo bahembwa imishahara itangana kandi baba bafise impamyabushobozi zimwe. Bamwe baravuzwa abandi ntibavuzwe, aho mbere bamwe usanga bafise ikarata y'abakozi ya leta yo kwivurizako ariyo mutuelle de la fonction publique. Ngo nakababaro kubona mu gihugu haba kamwana wa mama gushika naho abize bimwe bakanganya n'ubushobozi bwo gukora akazi bafatwa gutandukanye. Umviriza umwe muri abaforoma aratwiganira uko bafashwe, ariko kumva zo kumukingira twahisemwo guhindura ijwi ryiwe. Dufashwe nabi cane mu gisata c'amagara y'abantu kandi si vyavuba. Duhembwa imishahara itangana kandi dufise diplome zingana. Mu masantre de santé mu gihugu cose usanga duhembwa amafaranga atangana. Nk'ubu nko mu ntara ya Kirundo abaforoma bose bahembwa 160. Mu ntara za Ngozi, mu ntara za Gitega, mu ntara za Ruyigi hose hari busumbasumbane bukabije. Imbere mu zindi ntara ho barashobora gushitsa n'ibihumbi 200, abandi bagahembwa 180.
bamwe baravuzwa abandi ntituvuzwa hari n'abafise za karata za mituweli zo kwivurizako ni ukuri n'umubabaro udasanzwe kubona mu gihugu harimwo akamwana wa mama gushika naho abize bimwe badahembwa kumwe kandi bakora akazi kamwe ngo ntako batagize kugira basabe kurenganurwa ariko byabaye iby'ubusa bagasaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko yobafasha mu itangwa ry'akazi ryimirije ryateguwe mu gisata c'amagara y'abantu ngo nabo baheze bibukwe ngo ntivyumvikana ukuntu iyo hageze gutanga akazi hama hinjira abashasha ngo nabo baba basanzwe bafise uburambe mu kazi ngo baba bakwiye guhera kuri abo nyene kanatsinda ngo nabo baba baritanze dusubire tumwumvirize nukuri ntacyo tutakoze ngo twumvirize kugira duhembwe kumwe abandi ahubwo baca badukangisha kutwirukana mu kazi twarumvise ko ubushikiranganji bugira bugire rokitema y'abakozi kandi n'intonde zaramaze gusohoka z'abaganga bakenewe igihugu cose kweri turasavye dutakambira amakuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko ico kibazo tukidufashamo nk'umuvyeyi natwe tukibukwa iyo hatanzwe akazi bagahera kuri twebwe dusanzwe turi kuri tele kuko na gato yose tuba tuyifise wumva vyumvikana ukuntu hageze gutanga akazi hama hinjira abashasha natwe dutonda ku kazi iminsi yose n'amazamu ya buri munsi nitwe bari bakwiye guherako mu guha amatirikire ni ukuri amarira yacu ashikire n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu abanyagihugu batandukanye bashoboye kuyaga n'uruganda rwa radiyo haguruka bagize bati intwaro ya CNDD-FDD irangwa n'amanyanga menshi utunenge tutagira izina mu bisata byose by'igihugu nta ciza umuntu yitegako kuri bo ngo ni intwaro yabarambiye ikwiye gusezererwa umugwi serukiragihugu w'abigeme mu rukino rw'umupira w'amaboko volleyball waraye ubujijwe kurengana ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ku mvo z'uko batarisha amafaranga 60,000 yo kwipimisha umugera corona mu gihe abo bigeme basabwa kwirihira ayo mahera bobo bavuga ko nyabuna ari leta yo yabatangira kuko aribo bagiye guserukira abanyagihugu baganiriye na radio haguruka bakabona ko ataragaseseshwa rumuri ko biboneka ko intwaro ya CNDD-FDD vyamaze kwita kuw'amazi ivyo kurongora igihugu inkuru twateguriwe na Aline Munezero ni 14 abigeme b'abarundikazi bari baserukiye Uburundi mwihiganwa ry'urukino rw'umupira w'amaboko volleyball yari imaze iminsi 10 ribera mu gihugu kibanyi c'u Rwanda bari bafashe urugendo kwigenekerezo rya 10 Nyakanga aho bagiye baherekejwe n'abategetsi batatu bo mwishirahamwe ry'inkino maze batahuka kuri uwa mbere igenekerezo rya 20 aho bashikiye ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye ku mugoroba w'ejo ku munsi wa mbere amakuru radio haguruka ikuraho ku kibuga c'indege amenyesha ko abo bigeme banki kurengana batarishe amahera yo kwipimisha umugera wa COVID-19 ayo mafaranga nayo akaba ari 60,000 by'amafaranga y'amarundi kuri buri mukinyi abo bigeme rero bakaba baranse gutanga ayo mafaranga bagasigura ko nyabuna yorihwa n'igihugu kuko arico bagiye guserukira vyongeye imbere yuko bafata urugendo ngo bari basezeraniwe yuko ibijanye n'uburyo bwo kubaho muri iyo minsi hamwe n'ivyo kwipimisha umugera w'ikiza ca COVID-19 byose bazobitangirwa n'ishirahamwe ry'inkino mu gihe abo bakinyi bahavuye barara ku kibuga c'indege ca Bujumbura bamwe n'abandi bavuga ko ari bitera soni kubona igihugu kivuga ko cabuze amafaranga 840 vyo kuriha ibipimo vy'umugera corona byabo bigeme 14 bamwe muri abo bakinyi baganiriye na radio haguruka bo bavuga ko batari kwirihira ayo mafaranga mu gihe urupapuro rwanditsweko n'umunyamabanga mukuru wa leta rubarungika guserukira igihugu rwemeza ko ayo mafaranga yo kwipimisha bari gutegerezwa kuyatangirwa n'ishirahamwe ry'inkino abakurikiranira hafi ibijanye n'inkino mu Burundi bamenyesha ko ivyo bituma abana bacika intege zo gusubira kwitaho inkino bigaca intege kandi n'abavyeyi babo abo banyagihugu babandanya bavuga ko bitakira agaseseshwa rumuri leta ya CNDD-FDD ibijanye no kurongora igihugu vyamaze kwita kuw'amazi ikindi kivugwa n'abanyagihugu ni uko umushikiranganje ajejwe ivy'inkino mu Burundi Ambassadeur Ezekiel Nibigira yarakwiye kubogozwa vyihuta mu mabanga yiwe kuko iyo nyifato ihesha ishusho mbi igihugu c'u Burundi aha mwomenya ko kuri uyu munsi wa kabiri hahavuye haboneka umurundi aba mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze 720 vy'amarundi maze abo bakinyi babona gusohoka ikibuga c'indege baja mu miryango yabo
abanyakuri nibo bagomba kurwanywa mu gihugu cy'uburundi murabibona murabyumva mwumve ko birababaje harageze yuko uburundi burangwa n'abashingantahe n'abapfasoni b'imitima bafite umutima runtu harageze barundikazi oya trop tuvi buzimu tuji buntu